Shalom wakunze ikiganiro kanguka je ndabashikiza kino kiganiro nitwa Chris Ndikumana. Uno munsi turi ku munsi wa gatanu ndashaka tuganire mpagaze ku ijambo riri mu Matayo 16:26. Matthieu 16:26 havuga ngo bimarira ko umuntu kuronka ibintu vyose wifuza kuri iyi si ariko ukabura ubugingo bwawe mu Gifaransa bavuze ngo ukabura umushaha wawe. Bibaza iki kuronka ibintu vyose, kuronka abantu bose, ibintu vyose wawe wifuza ukabironka ariko ukabura ubugingo bwawe? None niki umuntu yotanga mu kibanza c'ubugingo bwiwe? Hano bavuga cyane ku bugingo canke ame ari umushaha, bisigura yuko arico kintu ca mbere gifise agaciro kuri wewe. Nivyo shaka kuganira namwe uno munsi. Abantu benshi baraha agaciro ibintu vyinshi, cyane ibintu bifatika. Iyo umuntu ariko arakura yifuza kwiga, ushaka guheza amashure, uheje amashure ushaka kuronka akazi keza, maze kuronka akazi keza ushaka kuronka inzu, ushaka kuronka umugore cyangwa umugabo, ushaka kuronka abana. Hari ibintu vyinshi tukirukira hano kwisi kandi kubirondera si bibi, ariko nashaka gusura kuyibutsa yuko ivyo vyose kurarondera hari ikintu gisa agaciro gusumba ivyo bintu bifatika. Urashobora kuronka akazi keza, ukaronka amafaranga menshi, ukaronka ubuzima bwiza, ibintu bifatika bigaragara, ariko ivyo vyose naho bironka, nubwo uronka amafaranga, nubwo uronka akazi keza, nubwo uronka abana beza bafise ubwenge biga bamenya mu ishure bafise indero, ivyo vyose ushobora kubironka hano kwisi, ukaronka abana, kuronka abuzukuru, ariko ubugingo bwawe ukabubura. Nivyo ushaka kubwira uno munsi. Mbega ni gute ubugingo bwawe ushobora kububura? Ubugingo bwawe ubura iyo urangije utakiriye agakiza. Umunsi wavuye mu mubiri, umunsi warangije ubuzima bwo kuri ino si utarakizwa, utarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, bisigura yuko ivyo bintu vyose wararonse bizoba vyabaye ubusa, kuko navyo vyakumara vyakufashije umwanya muto, ariko hari urundi rugendo ruzora kurindiriye umunsi wapfuye. Hari ubundi buzima butari ubu tuko turabona ngaha kwisi. Rero abantu bakunda guha agaciro kanini ubuzima bwo ngaha kwisi gusa, bakibagira ko hari ubundi buzima buza inyuma ya buno bwo kwisi. Ijambo ry'Imana ratwereka yuko inyuma y'urupfu hari ubundi bugingo, hapfa umubiri ariko ntihapfa umushaha ariyo ame. Rero ico nshaka kubwira no munsi nugira wige guha agaciro gose umushaha wawe, ubugingo bwawe. Nivyo urashobora kwiga, urashobora kugira amashure menshi, urashobora gukora, ariko ubugingo bwawe ubuzi ko buzigamwe muri Yesu Kristo. Abantu uzi bapfuye, batunze, bakize, bafise amafaranga menshi cyane, nimba badafise agakiza, nimba batari bakiriye Yesu Kristo mwami n'umukiza, nuvuga yuko ivyo bintu vyose baronse nkano kwisi vyahereye ngaha. Nta mukire cyangwa umutunzi numwe ndigera mbona iyo apfuye bafata amafaranga yiwe bakayamuhambana canke amazu yiwe bakayatwara. Ibintu vyose bisiga ngaha. Nuvuga yuko ibintu vyose kurarondera ngaha kwisi birangirira ngaha kwisi. Igikurira no kwiyumvira uti mbega ninapfa bizogenda gute? Nivyo waranditse ibitabo vyinshi kumbure, urazwi cyane, barakwemera, ariko niwamara gupfa ivyo vyose bizorangirira ngaha. Nico gituma nashaka gusaba uzo gufata umwanya ukwiye wiyumvire ko uyu murongo aho batubwira ati naco bimaze yuko uronka ibintu vyo kwisi vyose ariko ukabura ubugingo bwawe. Igikuru ni iherezo ryawe. Araba ariko baranyumviriza, bariko barinezereza mu buryo bw'umubiri, ukuvuga yuko ico umubiri gusavye cose ufise uburyo urawuha, urinezereza, urakora ikintu cose kikunezera, ariko wame wibuka yuko buno buzima hano kwisi barafise iherezo. Abajene, ugwaruka, rubyiruko bariko baranyumviriza, winezereza kubera kifise amaraso ashushe, ugasambana uko ushatse, bamwere mu biyayura mutwe, urumogi, inzoga, ivyo vyose kurakora biriko vyonona umubiri wawe ariyo nzu y'Imana. Nuvuga yuko ikintu cose kiyo kironona inzu y'Imana, nuvuga yuko hari inkurikizi mbi, hari imyaka Imana yaguhaye yo kubaho. Iyi myaka rero dufise yo kubaho ngaha kwisi, dusenge kugira dushobore kuyikoresha neza, cyane cyane tukarangiza neza. Wewe kuranyumviriza, ndakwifurije kurangiza neza. Nimba warakijijwe, warakiriye Yesu Kristo, wumire kuri Yesu, ntumuveko, kuko niwe ari ubugingo. Ivyaha vyose wowe ukurakora, nimba ari ukwisambanya, nimba ari pornography, nimba ari ugukorora inda, nimba ari ukubesha, ikintu cyose ukurakora, haracyari akaryo ko kwihana ukakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, kugira uwameze neza ko urangiza neza. Nta kindi bisaba kuca bugufi ukakira Yesu Kristo. Benshi bakunda kuvuga ngo jewe nta kibazo kwera nsengera ngaha canke hariya. Aho usengera siho hazoguha agakiza. Agakiza ni gahagaze ko aho usengera, agakiza gahagaze ko wemera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba, ukemera ko uri umunyavyaha, ugaca bugufi, ukamuhamagara akaza mu buzima bwawe. Rero aho izina ryawe cyandikwa mu gitabo c'ubugingo. Nimba ushaka kubikora mu kano kanya,
ufukame uhamagare Yesu. Ushaka umukozi w'Imana gufasha uduhamagare kuri 76 11 11 73 plus 257 76 11 11 73. Abari muri Canada canke Amerika mushobora guhamagara ku 613 amajana 462 93 52 613 462 93 52. Ubu tugeze mu mwanya w'inyigisho, turakomeza inyigisho natanguye ku munsi wa mbere. Tuko twiga ku gitabo c'Abakolosayi. Ni kete Paulo yandikiye ishengero ry'Abakolosayi. Turacara ku gice ca mbere tuyiga ingene dukwiye gusengera abakozi b'Imana. Rero bamwe muri mwebwe bashobora kuba batabinezerewe kuko bavuga ati abakozi b'Imana bakwiye kudusengera, ariko nagenda kubwira yuko igihe usengera umukozi w'Imana hari umugisha uronka mu gusengera umukozi w'Imana w'ukuri. Nimba usengera umukozi w'Imana w'ukuri Imana yemera yishimiye, hari umugisha uronka mu gusengera umukozi w'Imana. Ari ibibazo by'iwawe bishobora no gukemuka kubera ko urasengera abakozi b'Imana. Ni bake basengera abakozi b'Imana, nasanze ari bake cyane basengera abakozi b'Imana, ariko abakozi b'Imana barakeneye cyane amasengesho yanyu. Nimba ukeneye ko pastor wawe aguha ijambo rizima, ijambo rikufasha, rikuremesha, riguhindura, arakeneye amasengesho yawe. Kuko nimba wamugenda kwishengero kugira uwumvirize ubutumwa bwiza, wawiteze ko guha ijambo ryiza rigufasha, rikuremesha, rigukura mu kwihebura, rigutera intege, riguha guhishurirwa. Rero bw'iryo ijambo rironke bisaba ko umusengera. Nje gutuma Paulo igihe yandikira Abanyefeso yavuga ati munsengere, no ngazoyibona ko Abakolosayi babwira munsengere kugira ni nugura akanwa mvuge uko nkwiye kubivuga. Nuva yuko urashobora kuvuza ijambo, ushobora kuba warize teoloji, ukaba uri docteur muri teoloji, ariko ugasanga ugiye kuvuga hariho impwemu cyangwa imyuka iza ukazazanirwa ntuvuge ko ukwiye kubivuga. Rero bisaba ko hagira umuntu asenga kugira ushobore gushitsa ijambo uko ukwiye kurishitsa. Rero iyi ndwi yose cyangwa icyumweru cyose tuko twiga ngene ukwiye gusengera ishengero no gusengera abakozi b'Imana. Turamenye ko dukwiye gusengera cyane cyane abera cyangwa abakozi b'Imana baronke uguhishurirwa cyane, ukamenya ubugombe bw'Imana ku rundi rugezo. Hanyuma twarangije ejo ndabereka yuko uretse gusa ko uronka kumenya ubugombe bw'Imana, ukagira ivyizigiro cyangwa ivyiringiro byo kuja mu ijuru, ariko cyane cyane ugasenga kugira abakozi b'Imana cyangwa abana b'Imana baronke umunezero hamwe no kwihangana. Ni bake baronka ivyo bintu, umunezero no kwihangana. Umunezero ndiko navuga si umunezero w'ibintu bifatika. Abantu benshi bazi ngo uronse umunezero nuko ufite amafaranga, waronse visa, waronse diplome, waronse umwana, waronse umugabo, nivyo uranezerwa ubironse ivyo, ariko si umunezero bariko ravuga nga ni umunezero utangwa na mpwemu yera, mwuka wera. Uwo munezero rero urashobora kuronka uri mu bibazo, uri mu ngorane, urashobora kuronka umunezero. Ushobora kuri mu bitaro rwaye ukaronka umunezero udasanzwe. Tuvuye ko mu Gifaransa bavuze mu 11 ngo ni umunezero usaba ko upersevera canke wihangana, ushishikara kandi ukihangana, kuko kwihangana ni bake babironka. Murongo wa 12 rero verset 12 havuga ngo mushime Imana, mutange amashimwe ku Mana yabashoboje kuronka kuragwa nk'abera mu muco. Tuvuye yuko hariho umurage dufise w'agakiza. Rero agakiza nasanze abana b'Imana bashima ku gakiza ari bake cyane, kuko usanga ushima ku kintu yaguhaye akazi, yaguhaye imodoka, yaguhaye Imana, ni vyiza kubishima ibyo byose, ariko ntibibagiye gushima ko Imana yagushoboje kuba umwana w'Imana, kubona izina ryawe ryanditse mu gitabo c'ubugingo, wewe wakijijwe. Ubishima Imana imisi yose. Je ndashima Imana gose imisi yose, niko nasenga. Ikintu cya mbere nshima no gushima ko Imana yangaruye nkava mu isi, nkaja mu gakiza, nkaba ndi mu bantu bariko baraja mu ijuru, nkaba nzi ko izina ryanje riri mu gitabo c'ubugingo. Ivyo ni ibintu ntama nshima imisi yose. Nje to mu gice ca mbere navuze ni umuntu atarakizwa ahamagare ku nimero natanze kugira wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ni ikintu gikomeye kubona ko wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukamenya yuko upfuye uja mu ijuru. Rero ivyo si ibintu bisanzwe, ni ubutunzi busuma ubutunzi bwose wowe ufise. Nimba waronse amafaranga menshi, waronse inzu, waronse ibintu vyinshi kuri ino si, ivyo bintu byose ni ibintu bito cyane imbere y'agakiza. Rero umurongo wa 12 mushime Imana Data. Mwibuke ko nababwiye yuko ukwiye gushima Imana Data, se umwami wacu Yesu Kristo, niwe duhishimwe, kuko ibintu byose niwe bitegeka Yesu akabikora biciye
biciye kuri mpwemu yera. Ivyo rero nabona bisubiramwo kugira bamwe bavyumve, ariko dukwiye gushima. Iyo udashima ivyo Imana yagukoreye bisigura ko ufise ubwibone, nta yindi siguro. Abantu badashima ku bintu Imana ikora bakorera ni ubwibone uba ufise. Umurongo wa 15 verset 15 bakora tubwira Yesu Kristo mu bundi buryo abantu benshi batari bamuzi. Batubwira ngo Yesu Kristo ni ishusho y'Imana itaboneka. Nivyo turazikora umwana w'Imana, ariko ni ishusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu vyaremwe. Arebera zazana abantu bamwe kuko tuzobona yuko tubona umurongo wa 16 yuko Yesu Kristo tubona ko ntiyaremwe ahubwo byose vyaremwe nawe. Umurongo wa 16 ngo en lui ont été créées toutes les choses. Muri we vyose niho vyaremwe, mw'isi, mw'ijuru, iboneka n'ibitaboneka, ubwami, kuganza, ivyo vyose mbejeje kuvuga. Ariko umurongo wa 16 ngene urangira, musome neza umurongo wa 16 ngene urangira. Mu Gifaransa bavuga ngo tout a été créé par lui et pour lui. Mu Kirundi bisigura ngo vyose vyaremwe nawe na Yesu kubwa Yesu. Amajambo arakomeye nzobasuramo ku munsi wa mbere. Ndabibutse ko ejo ari umunsi wo gusengera abagwaye. Mugire wikende nziza.